La première solution est une solution académique pour effacer de nos sociétés les mots tout aussi doivent disparaître. Qui nous commet, comme le colonisateur a fabriqué des ethnies à travers le système éducatif de l'époque, il est temps de déconstruire ces catégories à travers le système éducatif burundo-rwandais en enseignant aux enfants que ces termes ne représentent pas des identités distinctes, mais des anciennes divisions sociales aujourd'hui dépassées et n'ayant plus une place dans leur vie. Kujya baremye generasiyo yatumaze reka tureme generasiyo yo kwiyunga ni ukuvuga yuko ngaha anyira solution nuko twigisha abana yuko ayo mazina atari amazina y'amoko ko ari amazina yakoresha mu bwami ko ari dépassé. Iyo ni solution ya mbere. Kandi ibindi kitabo kirigisha neza ingene vyosigurwa ingene vyo kwigishwa. Une solution, une solution législative pour effacer de nos sociétés ces mots qui nous tuent. Donc, vous voyez la déconstitutionnalisation de ces mots, la désinstitutionnalisation de ces mots, la criminalisation de ces mots. Donc, vous voyez que extraire de ces vocabulaires obsolètes et de nos textes fondamentaux, affirmant ainsi qu'ils ne seraient constitués des composantes légitimes de notre identité nationale. Et purger l'administration publique, le système éducatif et les registres officiels de ces mentions toxiques, effaçant leurs traces de la machinerie étatique. Nous criminaliser, réprimer pénalement leurs usages sur quelque aspect que ce soit. Tukabwira les Nations Unies ko amazina atwishe, tukayakurayo agagenda. Rero niyo hagoreye kumva. I have to be careful speaking about how it can happen, but I'm driven by positive. Please don't make me, I'm not a politician. No. Donc kugira ngo amazina aveho ava muri constitution nkuko nabisiguye kenshi, akaca ava mu bitabo vyose tukerekana ko kwari kwihenda. Abana baca bavyumva. Ntushobora kugenda kubabwira ubigishe ngo habaye genocide against Hutu mu Burundi 1970 ugaca ubigisha arafa yuko abahutu bataba. Habaye genocide against les Tutsi au Rwanda ugaca ubigisha ko badataba. Aha rero is négation. Nasubiyemo sinégation. Harabaye genocide mu Burundi muri 1970 irazwi, byaranditswe birazwi. That's for sure. Yarabayeho. Donc I accept it. Harabaye genocide mu Rwanda 1994. Harabaye genocide. We have to accept it. Nivyo. These are facts. The genocide is harabaye. But if we have to accept it to wigisha abana, we have to rename those genocide, those names. Simvuze yuko uzita yuko hatabaye genocide. Ahubwo tuvuga ati habaye genocide yica abantu babita ko ari abatutsi canke babita ko ari abahutu kandi atabahutu babaho kandi atabatutsi babaho. Donc ici négation. Nous kugira ngo duformire turabe ingene dusevinga abana bacu. Oh my goodness. I think that's what we want. I guess. Donc biragoye kubwira abapolitisi. Biragoye. I don't know who am I speaking to. Jenny very competent is the future. I'm speaking to the future. I guess so. They know what they are doing. I guess they know what they are doing. I don't think I'm condemning intelligent kubaruta. I don't think so. No. Donc we have to acknowledge they are dead. These are people that we love so much. N'abantu dukunda. Twibuka umunsi bicwa, respect as much as we can. Ariko kubera tugiye kwigisha abana bacu yuko aya mazina atariyo tuyakure hagati yabo kugira ngo tureme abantu benshi habe inclusion in the future, democratic inclusion. Ntuje kugwana ngo urondere ibyo urondera, ahubwo ube free kugira ngo kuko we have to reach. I dream about reaching where those names does not exist. Then peace will happen for everybody. That's what I think. Ariko amazina kiriho achavyura ama ideology. I don't know if you are getting me where we ariko utangiye kubigisha ko onye biragoye yuko bibavamwo bava kwishura bavuga ati yes batwigishije ko amazina atariho ariko turiko abantu bapfuye bitwuko buteza kubigisha ko abantu babitaba ataribo bari abanyarwanda ntibari abatutsi bari aba Burundi ntibari abahutu
ibyo byofasha kandi ndavyumva igituma vyitwa yuko ari genocide contre les Tutsi ari genocide contre les Hutu. Ivyo birumvika kubera nk'ubu Kayibanda yagumije ayo mategeko muri karangamuntu, then ayo mazina yaba expanded au niveau légal, ariko au niveau logique, au niveau académique abo bantu ntibabaho kubera deja Nations Unies yasaba ko iryo tegeko rivaho, itegeko rya segregation riteza kuvaho 1960. Kayibanda arabigumiza, Habyarimana arabigumiza. Donc segregation micombero bose bazana matric n'abagazwazwe n'abakoresha ama N n'ibiki bagumiza ayo mazina. No kuvuga yuko mu bisanzwe we are trapped au niveau la loi internationale is trapping us kwemera ayo mazina ama attribution. Ariko number one day to another, I'm talking to the future. I don't think they can hold on this one. But in the future you abana ndiko nasigurira hageze aho mwanka ya mazina mutegeza kwibuka abantu bapfuye kuko ni bane wacu bishwe bukabiuka muraba ariko muvyita ariko bayishwe bitwa ko ari abahutu kandi atari abahutu, ko bishwe ko bitwara abatutsi kandi atari abatutsi, ko kugira umututsi abeho ntare basiguriye ifo ko bari muri monarchie, kugira ngo umutabeho ifo ko bari muri monarchie. Donc ivyo is up to the debate kuko is very serious. Ni mwege muteza kwimvira ingene bimera ingene bigira is a debate, is not refusing anything. I have the obligation you to bring the debate on you, not on me. I'm not saying anything, but since you are looking at the solution kugira ngo umuntu ashobore kwigisha amazina ko atariho aho hashobora kuba obstacle. Kini cha gatatu cha solution nababwiye yuko hategerezwa kuba amategeko yerekana yuko muri constitution bivamwo, uko nababwiye muri constitution mu Rwanda biriho nta kuri preambule, uko nababwiye biraboneka ko berekana yuko harimwo ubwoko muri constitution mu Burundi berekana ko ari mu bwoko bi confusing babisigura il faut yuko bivamwo bagashobora gusigurira abana yuko it was an historic era. Ndabaramukije mwese, uno munsi turagerageza rero kuronka contribution yo guterera iki kibazo, gutorera ikibazo c'amoko ataramoko ingene vyohera kuko birisha abantu benshi, and we are responsible everyone yo guterera ico yiyumvira kugira ngo ibintu bihagarare ntibizosubire ntibizoje mu bana bacu. Rero turafise solution. Icambere imbere yuko tuvuga ama solution reka twiyibutse ibyo twerekanye mu vyerekeye ibiganiro biherutse. Ubwa mbere narerekanye yuko muri iki gitabo mensonge qui tue cerekana ama evidence ari evidence sociologique, scientifique, historique na morphologique, vyose vyerekana yuko atamoko ahari mu Burundi no mu Rwanda. Twibukije ama point principaux. Point ya mbere muri evidence scientifique twarabonye ko ama étude yabaye cyane cyane mu Rwanda après le génocide habaye ama étude menshi yerekanye yuko ata au niveau scientifique ari abahutu n'abatutsi bose basangiye amaraso ko ari bamwe. Twarabasiguriye mushaka mubibona muri iki gitabo. Meme ya tribunale yaraje iraraba abantu bazura abantu baratanga bavuga ati nabo abantu bicana kubera iki bagiye kuzura abantu bapima barabe ko tari bamwe, baratangara bavuga bati abantu ni bamwe none bicana bavuga bitana amarase kubera iki. Ivyo nama evidence scientifique yerekanywe ama étude mushobora kuyabona muri iki gitabo, mushobora meme no kuyabaza muri ntuze muri tribunale barabifise. Tribunale ryanye yajije abantu bagize genocide mu Rwanda, barerekana neza yuko au niveau génétique ari abahutu cyangwa abatutsi bose ari bamwe ko kandi atabwoko buhari mu Rwanda no mu Burundi, ubwoko bwitwa yuko twita ko ari ubwoko ko atabuhari. Hakaba n'ikindi twaravuze ivyerekeye abantu bazanye ubwoko ba Jean Romeo bazanye ubwoko mu gihumbi hagati y'igihumbi kimwe n'amajana 1940 gushika mu gihumbi kimwe n'amajana 1950 bapima abantu ngo na maras different mu gihumbi kimwe mu bisanzwe n'amajana 9 ntihenze 67 niho bapima basanga yuko atabwoko buhari, basanga yuko barihenze bonyine baravyivugira. Aha Jean Romeo baranditse bavuga bati ibi sivyo nta bwoko buhari na gatoya. Hama rero akaba n'uwundi yitwa Dr Jean Jacques nawe yabigiyemwo bararerekana que atabwoko buhari. C'est extrêmement étonnant kubona twege tukibwemera nabo bonyine baranavyivugira ati nitwumva ingene abarundi n'abanyarwanda bacemera ubwoko kandi twarashoboye kwerekana yuko twihenze.
Et hakaba rero, comme la science progressait, la génétique il développa, il dit qu'il n'existe pas de distinction biologique entre les Hutus et les Tutsis. Lui-même qui avait contribué à la thèse des groupes ethniques distincts revient sur ses positions des décennies plus tard pour affirmer le contraire. Murumva yuko la science yerekana ko atari byo. Hama cyaba ama recherche ya UNESCO yerekana les années 1980 avuga ati abahamitike ntibabaho, c'était une erreur historique, barabiprovinga neza. Donc science yerekana neza ko atabwoko buhari no mu Rwanda. Tuje muri evidence sociologique, imbere ko tuja muri solution, shatse ko twiyibutsa muri evidence sociologique n'ama evidence n'aberetse nayo ndasubiye kubibereka yerekana yuko imbere ko umuzungu abaho umutwa pouvait quitter son statut pour accéder au niveau tutsi pour la volonté du roi et cela s'appelait kwitwatura. Le Hutu accédait au niveau de Tutsi aronse inka et s'appelait kwihutura. Un Tutsi devenait Hutu s'appelait gutahira iyo abuze inka. If there is such fluidity, iyo hari abantu bahindura aho naho biba biri classe sociale. La fluidité annule totalement l'ethnicité. Ibi rero murabizi turasoma evidence y'abatama iyo mu bisanzwe histoire est basée sur les archives et les témoins. Abatama babivuga l'histoire est basée sur les archives. Ngizi les archives, manuscripts and pieces of manuscripts so much zerekana yuko zama classe sociale n'aba expert bose 100% baravyemeza yuko atari ubwoko. Donc is unbelievable kubona tucemera ko ari ubwoko, unbelievable. Je muri evidence sociologique nyene 1932 bazana itegeko gikomeye ryerekana ko bateza kutugabura amoko, bagira kanga muntu yari igitabo twarababwiye gifite amapaje ashika 18 muri 4e page bateza kwandika ubwoko. Bavuga ati ubu ntugisubira kuba umututsi ntugisubira kuba umuhutu. Habaye ibibazo cyane, abanyagihugu barashwanye cyane, tije bangize umututsi nabangize umuhutu, nari kuteza kubona umututsi, twari dufise inkizi nizi ibintu nk'ibyo ko baraba inka officier plus de 10 inka jusque plus de 10 kufise upima 1m73 uduga uteza kuba umututsi, kufise izuru indizi nazari ya 50 umuhutu indizi nazari ya 60 ibintu nk'ivyo. Donc ivyo byose baca bakreya ubwoko. Ariko rero aba expert ivyo bavuze muri buki ivyo nababwiye yuko baciye baza barayerekana neza yuko ivyo bitabaho. Iteze bazerekanye baberekana ko la preuve que ama étude bagize et qu'ils ont caché 35% des résultats concernant les familles Tutsi parce que ces personnes comme à la fâche 1200 on dit quoi pima et les familles Tutsi parce que ces 35% présentaient des caractères physiques similaires à celles des Hutus. Et pourtant, elles appartenaient à des lignes Tutsi choisies, aisées et proches du roi. Il fallait cacher pour créer une ethnie pure Tutsi. On les a appelés les Tutsi atypiques. Voilà, binyegeza mu nyuma byaramenyekanye ko 35% z'amaétudes zanyegejwe, which ibica byanura cette étude qu'on a étude scientifique iteza ko ifise éthique ikomeye ntushobora kunyegeza amaétude plus spécialement 35%. Donc étude ntiba scientifique ariko baragumye bavyemera nabakayibana nko nayo babwiye bace baguma bemereza amakanga muntu yavuye muri iryo tegeko, which was a big mistake au niveau historique. Hama ikindi point berekana yuko ivyo byo kugabura abarundi iryo tegeko ryagize amakosa kugabura abarundi mu moko n'abanyarwanda. Les chercheurs bavuga souligne que n'est pas scientifiquement concevable de fonder une appartenance ethnique sur le nombre de têtes de bétail possédées. La fortune peut varier du jour au lendemain sans que l'ethnie change, car une ethnie par définition ne se modifie pas. Ntushobora gucreya ubwoko kubera inka c'est une propriété. Ushobora kwerekana ko ufite inka nyinshi ko sumuco, si culture, is a property. Et donc par exemple bakerekana ko umufurero aronse inka ntashobora gucura umunyamurenge ubwo muri umufurero afite inka. Donc ivyo rero berekanye neza na neza yuko inka zitacreya ubwoko. Umurima ngufise umurima muri wo uri umuhutu, no umurima n'umurima. Kandi sikuba ko abo wisa abahutu bose bafise imirima, abo wisa abatutsi bose bafise inka. Is
not possible. Donc ntushobora gucrea, c'est pas un caractère bishobora gucrea ubwoko. Baravuga kandi numero 3 yerekana yuko batubeshe ikomeye cyane nayo, aucune science sérieuse ne définit une ethnie à partir des seuls caractères physiques. Tous les Hutus ne se ressemblent pas et tous les Tutsis non plus. Si bose basaba Abatutsi, si bose basaba Abahutu, ntushobora gucrea d'ailleurs ubwoko muri point physique. Ntushobora kuraba ati umuntu afite inzobe n'umututsi, umuntu afite uburebure n'umututsi, ubwirabure n'umuhutu. Physique nticrea ubwoko, kuko barerekana ngaha ko yuko hari amavariation biologique à cause des facteurs bita de développement alimentaire byinshi n'ibintu by'amacroissance, ibintu byinshi ntushobora. N'abazungu bafite imishatsi nababeretse, bafite imishatsi yirabura n'abandi bafite amaso ya shokora n'ibiki, bagerageje kubigira ubwoko byaranse, ariko twebwe batwita ubwoko baravye physique, very unfair. Ibinye birababaje. Kandi ikindi naco bavuga ati, kandi ikindi ca kane abakisi bavuga bati gute Uburundi n'u Rwanda bashobora kwemera ko aribo bapimwe, kandi ibi byose ubisanga mu Burundi. Aya makaractère différent ushobora kuyasanga mu Bamasai, ushobora kuyasanga mu Bapel, ushobora kuyasanga mu ba Oromo muri Ethiopie. Ama différence morphologique nk'ayo arabaho henshi, ariko ukaja mu Burundi gusa ugapima Burundi no mu Rwanda ugakwiye ubwoko, kandi bakanavyemera, bakanavyishimira, bakanabiryohera. Donc it's very bad. Is nimwege your conscience, as to appeal your conscience. Yuko is an historic error that we accept. That's too bad. Kandi muri science refute yuko ivuga yuko ntabwoko buhari. So you cannot play with science. Science ivuze uko ibintu bikomeye na sociology d'ailleurs nabivuga ngaha, turaza kuja mucishamwo gatoya imbere ko tuvuga ama solution evidence sociologique. Nuze ama solution, turi mu kiganiro cya solution, turaza kuza muri solution tuko turiyibutsa. So ibindi navyo, iyindi po aba expert berekana ya gatanu, mpejeje kwerekana yuko berekana ati ntivyumvikana ko bapimwa Abarundi n'Abanyarwanda imiliyoni n'imiliyoni z'ibihugu bafite ama caractère physique différent, ariko batapimwa bakabakrea ma ethnie. So that's very unfair and illogical and unscientific. Abavuga ati rien ne prouve que la taille, la grandeur détermine l'ethnie. Tous les Tutsis ne mesurent pas 1,73 m et certainement certains Hutus atteignent 1,73 m. Et quand les recherches récentes en génétique ont montré que ce qu'on appelle les variations biologiques entre Hutus et Tutsis sont en réalité mouvantes. Une personne peut être plus grande ou plus petite, plus claire ou plus foncée selon un mode de vie et son alimentation. Il est par ailleurs absurde de devoir revérifier et périodiquement l'ethnie en cours de mesure de mensuration, comme si une ethnie pouvait être sujettée à une révision. Ese bavuga ati none ko ari amavirasiyo biologique, none ko azogenda ahinduka ugasanga bagize inzoba babaye ivyo barya, urbanisation bagize ibiki, none tuzoguma tubahindura, tuzoguma tubapima, turaba abantu bitwa ko Abatutsi, turaba abantu ko bitwa Abatutsi. Unbelievable. This is really a big problem. Donc je muri nuzeye, jamais on a vu une ethnie créée yindi abasore bavuga ya gatandatu. Jamais on a vu une ethnie créée, oubliée, puis être rappelée à la mémoire de ses membres par les tiers. Rien n'indique que les Hutus et Tutsis auraient oublié leur ethnie et que les colonisateurs seraient venus à leur réapprendre. Birateye ubwoba cyane gose ko no barekaniye yuko ubibona ngaha itegeko ryerekana ko bakreye ubwoko ku itegeko. Bavuga ati jamais nta na hamwe habaye hazi itegeko rishinga ubwoko, nta byahabaye, ariko twe twaravyemeye turanabishira amategeko. Is unbelievable. Bavuga bati ahubwo biratangaje yuko abantu bo hanze boza bakibutsa ati muri ubwoko, kuko bavuga ati ubwoko n'ubwoko bw'abantu baba bazi ko ari ubwoko bwabo ntubibutsa. So des centaines d'ethnies africaines ont traversé les siècles, les migrations, les contacts avec d'autres peuples sans perdre leur langue, leur culture, leurs coutumes. L'idée que les Hutus et les Tutsis auraient pu oublier à leur prétendue origine distincte ne résiste pas à l'analyse des relations scientifiques et sociologiques et historiques.
Un historien va dire que c'est impossible. Les peuples africains ont toujours eu une connaissance précise de leur histoire et de leur filiation. Prenez les exemples des Yoruba, des Zoulous, des Peuls et beaucoup d'autres disséminés dans les plusieurs pays ont préservé leur nom, leur langue, leur trait culturel, leur divinité, leur coutume. Ce constat fondamental manque chez les Hutus et les Tutsis, ce qui confirme qu'ils sont un seul peuple et un seul et un même peuple. Abantu benshi amakulture menshi yarabaye hose yaragiye hose ntibigeze bata umuco wabo, ntibigeze bata langue yabo, ntibigeze bata wari gushobora kumva izindi langue ibiki n'ibiki, no, nta bihari. Bagiye aho bashitse hose bagumana imico muri culture africaine nta uta umuco wiwe. Donc, il n'ububeshi. Ni point numéro 7. Numéro 8, aucune tradition orale burundaise ou rwandaise ne fait mention d'origine différente. Une venue d'Éthiopie pour les uns, de l'Afrique centrale contre pour les autres. Nta na hamwe mu migani y'abarundi cyangwa abanyarwanda yerekana ko hari abantu bavuye muri Cameroon bitwa abahutu. Nta na hamwe yerekana ko havuye abantu bitwa aba-Ethiopia ko atari babyana beretse bagiye babyandika babibwiwe n'abazungu. You have to know that it has to be taught to the people, to the children. We better do that. Hamkindi gikurikira les écrits, les icyumunani, I cannot. It's too much. You can go on and go. Abashaka kubimenya, please take this book. It must be in your teza kujwa mu bose bakagira igitabo imuhira and kuko urumva mutanguye kugwana kandi tukicara. If we have to have a centered idea, our extremists, we have to fight against them mu buryo bw'ama evidence, ku buryo habaye ingona tuje kwicana. We better be careful. Yeah, kuko it has to happen. Something must change. Kuko urumva badu heavy. Turabica. Les écrits des premiers missionnaires arrivés, qui évidence niveau évidence sociologique, les écrits des premiers missionnaires arrivés avant les colonisateurs attestent que les Hutus et les Tutsis n'étaient pas des ethnies, mais des catégories sociales liées à la fortune. Leur témoignage recoupe ceux des anciens Burundais et Rwandais qui l'ont affirmé et que nous avons cité plus haut. Donc, n'abasokuru bacu mu bisanzwe ushaka kumenya kahise ubaza abasoko, no kuvuga abantu baje babaho imbere y'abazungu barerekana neza ko ibyo batabizi. En fait nibo bantu batisha bishe n'abantu bize mu bazungu kuva mu 1930 gushika 1965. Ikindi cha kindi berekanye hariho evidence iyo mubona ngaha n'abantu bavyanditse na archive berekana ko atabwoko bwari buhari. Byanditswe n'umuntu akomeye cyane naberetse yatwara i Butare en 1932 juste avant l'institutionnalisation des Hutus et des Tutsis en tant qu'ethnie rigide, avant l'introduction des cartes d'identité. Les rapports coloniaux locaux belges et même signalé à leurs supérieurs en Belgique que Hutus et Tutsis ne constituent pas des ethnies distinctes. À titre d'exemple, Monsieur André Sevransky, administrateur colonial de la province d'Astrida, où yitwa Butare, écrivait à ce rapport ci-dessous dans lequel il expliquait à sa hiérarchie que murayibona ngaho ibyo yanditse ntibibona ariko arabivuga ashobora kubasomera Batutsi Bahutu ne comporte pas aux yeux de l'indigène comme pour nous une distinction de race mais de richesse et d'influence. Un Hutu détenteur de vache est un Tutsi. Et il a dit André Serkalvonzi Servankisk, administrateur colonial de la province d'Astrida 1932. Mushobora kubyira ibi inye birerekana neza academically, not by feelings, not by ideology, not by what you want, what I want. Muvyigwa nicyo gituma ujya ku ishuri. So ibi birerekana rero yuko utabwoko ubuhari. Hakaba n'ikindi nk'iki gikurikirana kiberese 1935. The Belgium Colonial Administration introduced a national identity card based on ethnicity. The Munyarwanda who possessed 10 and more cows were registered as Batutsi, where those with less were registered as Bahutu, and Batwa were considered only as those with no cow, but as the pygmies, and as those who survived by pottery active ties. The measures also the height and noise. You could see two people in Yashiv. You could see two people born from the same parent, given identity,
mentioning different ethnic groups, one Tutsi another one Hutu. Anya watumbi Kirundi cyangwa Icyongereza. I mean, this is crazy. Birababaje abantu bapfuye gusa. Kini biraho bari bajya abantu bapfuye. Oh my God. Nani bajya uzobabazwa iki? Kuko urumva Imana iremye abantu. Ukagenda ugatemagura, ukatera amagrenade, ukica, you better understand. These people have got urumva abantu unye wifa ko mubimenya abantu bafise innate and intrinsic value given by God. You cannot just jump on them. I don't like you ndakwisha. Wisha umuntu w'Imana. You're in trouble. You're in trouble. Ni kibazo gikomeye. You don't call sinzi ko tuzi human right. We talk about human right. How you vanning impamvu tuweza kubisonera. Human rights y'abazungu in the first place. Mbo hama rero amini point y'icenda yerekana neza ko atamoko mu Burundi no mu Rwanda avanye ko tuvuga singene vyohera akaba n'ikindi avant l'arrivée des colonisateurs les Burundais et Rwandais à travers leur mythe d'origine leur récit fondamental expliquer la provenance de ces mots nayibabwiye yuko vyerekana yuko selon des traditions le Mutu et Mututsi et trois descendaient d'une même ancêtre Kigwa venu du ciel envoyé par la divinité Nyagasani. Cette divinité attribuait à chacun une fonction, l'élevage, les Tutsi, l'agriculture, le Hutu, la poterie, le toit, mais ce récit fut ensuite détourné pour y introduire des divisions dans l'idéologie, ngene bace babihindura berekana ibintu by'amasuperiorité n'ibyo bace bashiramwo nico gituma abantu bagiye bagenda bapfa babateranya. Kindi c'icenda, les chercheurs soulignent également que les colonisateurs n'ont jamais procédé selon la méthode scientifique. Ils ont agi en fonction de leurs intérêts politiques. Or, en science, une pratique fondamentale veut que si l'on établit une classification sur la base de critères physiques, comme ce fut le cas pour distinguer les Hutus et les Tutsis, cette distinction doit pouvoir s'appliquer universellement, y compris à d'autres groupes au-delà du Burundi et du Rwanda. Prenons l'exemple de Maasai, de Kalenjin, de Kenya, de Oromo, d'Éthiopie, de nombreux nk'aho nababwiye abapere n'ibiki ni benshi n'abazungu hose usanga abantu bafite amazuru manini n'amato ibintu byose usanga ariho ariko kugira ngo ibe scientifique itegerezwa science. What is science? Science is done for repeatability of the experiment into the laboratory, la répétition des expérimentations. Pour qu'une étude soit scientifique, il doit être appliqué ici et là-bas en Inde, et là-bas au Rwanda, et là-bas au Burundi, et là-bas au Cameroun, et là-bas, si les variations sont les mêmes. Kunushaka kudefinisa ukaza mu Burundi ukadefinisa ikintu scientifiquement ukakistablisha mu mategeko kandi kitari scientifique kuko kitaweza kuba universellement appliqué avec l'éthique ya nuze ya science niko bimeze. Nico gituma rero aba expert berekana neza yuko ce n'était pas scientifique yuko atamoko abaho. Critique épistémologique de la classification coloniale. Autre argument fondamental déjà développé avant la colonisation, les catégories Hutu et Tutsi relevaient uniquement d'une distinction de fortune que l'on nommait classe sociale. L'événement de la République répondait à une aspiration mondiale à abolir ces inégalités sociales. Le changement de régime de la monarchie à la République fut un bouleversement profond car la République se fonde sur des principes d'égalité de tous les citoyens, de la liberté, de l'individualisme, du respect des droits de l'homme, de la participation démocratique et le choix des dirigeants par le peuple. Et cela, le peuple cesse d'être administré par le roi et sa cour. Donc, c'était au niveau international. C'était pas au Rwanda seulement, c'était pas au Burundi seulement. Iyo République you have to accept the new status quo. Ni kuvuga yuko mu bisanzwe class sociale zategezwa guhezwa muri monarchie. Ni kuvuga ayo mazina yari hajya ntihari guteza kujabuka ikaza mu rugo ukajabuka akaza muri République. Cela signifie que les termes Hutu et Tutsi en tant que groupe social défini par la fortune sous la monarchie aurait dû disparaître avec celle comme c'est le cas pourtant dans le monde où les dénominations de classe sociale s'atteignent avec le système qui les avait créées. Logiquement, il n'y avait donc plus de Hutu ni de Tutsi au Burundi et au Rwanda depuis l'instauration du régime républicain. Unbelievable. Oh my goodness. Sinzi ko ngoma nimvira ni jewe ndavi. Cyangwa murabizi then
I don't know. So, l'analyse d'un posture sémantique des mots et tout, c'est toujours qui est le numéro 11 au niveau sociologique, on est bien sûr, analyse ikindi gikomeye numero 11 bavuga bati abexpert ati iki coco giteye isoni n'ubwoba baragisegura bavuga ati nulle part ailleurs dans l'histoire on a vu des termes changer de sens de façon aussi radicale. Donc vous voyez quoi, transformer une catégorie sociale à une identité ethnique en faisant passer l'une pour l'autre. L'histoire montre que les classes sociales ne se muent pas en ethnie. Les mots autour et tout se relèvent en réalité d'une imposture sémantique, un détournement de sens, un mensonge sur le langage. Vous faites les mots, amajam, tout. Munyuma chora chakira bagira idéologie. Netwe abayemo turicaye tuko turicana. Is unbelievable. Bavuga bati gute bashobora gufata ayo mazina nyene. Ari classe sociale muri monarchie bakayazana yo nyene bakaha iyindi siguro nyene tukemera bakayaha les mêmes mots ivyo bita muri étude sociologique en fait babyita ko haba ivyo bita une imposture sémantique. Nishobora gufata les mêmes mots zitandukanye zisigura kimwe ugaca uzikoresha mu mwanya utari wavyo. So ivyo rero ni ibintu byose mushobora kuba ivyo ni au niveau sociologique twabonye au niveau scientifique twabonye au niveau sociologique ivyo twabonye ko ndabisubiramo kugira ngo tuzoje tuvuge solution tuzi ivyo turimo tugende mu niveau historique nibindi bikomeye bavuga ngaha. Muri evidence historique turabe ivyo baje bavuga hypothèse bazanye que les Tutsis seraient venus d'Éthiopie avec leur bétail il y a 400 ans. Ils ont intelligemment abandonné leur langue d'origine éthiopienne pour adopter les langues bantoues locales, Kinyarwanda et Kirundi, tandis que les Hutus arrivés d'Afrique centrale, Cameroun et Gabon il y a plus de 1000 ans et seraient restés des autochtones. Ivyo onye nivyo bavuga hypothèse ivyo navyo aba expert barabibeshuza katwibutse ivyo twabonye baravuga ati c'est une fabrique, la fabrique de l'inégalité, l'idéologie derrière les mots et tout au-delà de l'hypothèse des origines bavuga yuko first of all ibi bigishije mu mashure yose bigisha abantu babatandukanye imyaka 20 nkuko nabisiguriwe ba Monseigneur class babikora bose n'abakayibanda n'aba Alexis Kagame Nike bose bagenda babikora bavyerekana yuko yavuye muri Ethiopia kuya abazungu batangiye kuza baragurira impuzu Rudahigwa bamwambika la croix bamwambika ivyo Haile yambara bagerageza kuzana ibintu byinshi bagira ngo n'impuzu regalia za yambara nuze Haile Selassie ibintu nk'ivyo aheba ibintu by'ishato n'ibikigura ngo berekane yuko bava hajya bashira iyo monarchie bashira ibintu amadynastie bararenza fictive nuko nayo basiguriye berekane bitari byo babesha yuko bavuye muri Ethiopia ibyo byose byatumye bigabura abantu ariko abexpert bavuga ati sivyo aba bantu ni bamwe science ravyerekana. Ce livre va démontrer le caractère pharisien de cette théorie coloniale. On procédera à une analyse critique point par point fait par les experts. La déconstruction scientifique du mythe hamitique. Les thèses sur l'origine hamitique des populations des Grands Lacs, autrefois présentées comme des vérités établies, ont été formellement invalidées par la recherche contemporaine. Ce qui était perçu comme une réalité historique est aujourd'hui reconnu comme une pure construction idéologique. Les travaux récents en histoire et en archéologie démontrent une continuité du peuplement dans la région, invalidant l'idée de vagues de migration massive et civilisatrice venant d'ailleurs. Il y a un Kirundi et Kifaransa ko byinshi babigize mu Gifaransa biragoye ko umuntu acabigumiza mu Kirundi no kuvuga yuko bavuga bati nta na hamwe herekana ibintu by'abantu hamitike bararondeye barabura nta bihaba nta bihari nta bantu mu myaka yose barondeye baje ngo ari benshi ngo ari benshi ngo bitwa kubwoka rw'abatutsi buraje ntibibaho nta bihari ngo buje ngo ari ubutu n'abahutu ntibibaho.
L'hypothèse coloniale selon laquelle les Tutsis seraient venus d'Éthiopie et les Hutus d'Afrique centrale est académiquement infondée. Cette hypothèse, quand il va dire hypothèse, on va pas faire donc, hypothèse, tu ne peux pas créer la vérité sur une hypothèse. Et cette hypothèse, souvent présentée comme une vérité historique par les colonisateurs, repose sur des suppositions et non sur des preuves tangibles. En effet, pour qu'un événement soit reconnu comme historique, il doit être étayé par des témoignages, des archives, des preuves archéologiques. Or, dans le cas de cette hypothèse, aucune de ces preuves n'existe pas. Donc, nta preuve n'imwe yerekana izo mouvement iriho muri histoire yose. Bon, les traditions orales et les récits historiques locaux ne mentionnent pas d'émigration massive des Tutsis depuis l'Éthiopie ou des Hutus depuis le Cameroun. Il n'existe aucune archive, aucun document historique qui atteste de ces cas. Les recherches archéologiques n'ont pas trouvé de traces de migration massive correspondant à l'hypothèse coloniale. Les études archéologiques montrent plutôt qu'une continuité culturelle dans la région des Grands Lacs, ce qui contredit l'idée de migration distincte. L'hypothèse coloniale ne repose sur aucun témoignage ou preuve archéologique. Yerekana yuko tabihari yuko atabantu bigeze baza bava muri ivyo bihugu nk'ubwoko butututsi ntibigeze babaho. So, à ce sujet, le chercheur Abrahams avuga ati il n'existe pas de traces historiques ou contemporaines de groupes identifiés comme Hutu-Tutsi vivant en Éthiopie, au Cameroun ou ailleurs en Afrique. Cela renforce l'idée que ces identités sont développées localement ou en Burundi plutôt d'être le résultat de migrations massives depuis d'autres régions. Nivyo muviga vyiwe en général nivyo yavuze. Bon, la dynamique migratoire en Afrique, bien que complexe, laissait généralement des traces archéologiques, linguistiques ou culturelles dans les régions traversées. L'absence totale de preuves concernant les supposés migratoires distincts des Hutus et des Tutsis suggère fortement que ces catégories ne correspondent pas à des groupes ethniques étrangers, mais plutôt à des distinctions sociales avant ayant immigré au sein d'une même communauté historique de la région des Grands Lacs. Donc, le mouvement des populations à cette époque était souvent documenté directement ou indirectement par des traces matérielles, objets, outils, structures, des récits oraux écrits. L'absence totale de telles preuves dans le cas de Tutsis et Hutus est un argument fort contre cette hypothèse d'une migration récente. Le rapport de cette hypothèse que les vaches auraient été introduits en Rwanda par les Tutsis au XVIe siècle est un mythe colonial démenti par des preuves archéologiques et historiques. Les vaches faisaient partie du paysage de cette région de l'Afrique de l'Est, centrale et australe il y a plus de 2000 ans. Les preuves archéologiques comme les ossements d'animaux, les artefacts liés à l'élevage ont été découverts. Akabani Kindi bavuga ko abandonner une langue ou un dialecte pour un groupe d'ethnie est un processus complexe et rare, surtout sur une période relativement courte à l'échelle historique. Donc l'idée que cette hypothèse que les Tutsis seraient venus d'Éthiopie au XVe siècle et XVIe siècle auraient intelligemment adopté la langue locale, le Kirundi, le Rwanda et le Kinyarwanda, sans laisser les traces linguistiques de leur langue d'origine et sans fondement académique. Ntibibaho ko bigeze babaho ngo baze ngo bate ngo ururimi rwabo ngo bace biga ururimi ngo rw'abahutu n'ibiki ivyo basanze atari ivyo. Bavuga ati il est impossible qu'un groupe ethnique abandonne complètement une langue maternelle pour adopter une nouvelle langue, surtout sans laisser de traces linguistiques. Les langues laissent des empreintes durables, même en cas d'assimilation culturelle. Par exemple, des emprunts locaux, des structures grammaticales, de toponymes, noms de lieux, preuves persistant pendant des siècles. Et dans le cas des Tutsis, il n'existe aucune trace linguistique ou culturelle d'une langue éthiopienne ou d'une autre langue étrangère dans le Kinyarwanda ou le Kirundi. Cela renforce l'idée que les Tutsis et les Hutus partagent une histoire linguistique, culturelle, comme depuis très longtemps. Et contrairement à de nombreuses autres régions du monde où les groupes ethniques ont souvent été en conflit, il n'existe aucune trace historique de guerre entre les Hutus et les Tutsis en tant qu'ethnie avant la colonisation, en tant qu'envahisseurs étrangers. Cette absence de conflit ethnique documenté est un argument fort contre l'idée que les Tutsis auraient abandonné leur langue par peur ou par nécessité de s'intégrer dans une société soi-disant dominée par les Hutus. Alors, si
les Tutsis étaient venus comme supérieurs, ils disent qu'ils devraient garder leur langue parce qu'ils devenaient supérieurs comme abantu baba supérieurs bateza kuganya kugumiza langue yao. Il est impossible que les Tutsis se soient adoptés intelligemment d'une nouvelle langue à en même temps et bagacha biga la même façon de vivre, la même façon de s'habiller, la même façon de manger, la même façon de se loger, le même Dieu, ce qui dépasse même la réalité. Ibyo byose barabisigura au niveau de l'évidence historique yerekana yuko il n'y a aucune trace de migration mythique berekana mu Rwanda no mu Burundi yuko en fait n'ingwano zaba zari amakonkurence entre les petits groupes ibintu nk'ibyo au niveau de classe sociale ntibyigeze biba ngo habaye abantu bavuye hanze. Ibyo byanditswe n'abantu bashaka kuduteranya anama evidence moderne yerekana neza yuko atabwoko buhari. Twarabonye evidence morphologique nayo yerekana neza yuko ugiye mu bantu bose usanga neza na neza ama-études yerekana yuko les conclusions des chercheurs mettent en lumière au niveau aspect essentiel de la perception des différences physiques et de leur transmission intergénérationnelle, et souligne que certains caractères physiques, bien qu'elles puissent sembler héritées ou innées, n'ont pas de fondement génétique. Au lieu de cela, elles peuvent bien être le résultat de facteurs socio-économiques, culturels et environnementaux. Par exemple, la taille, souvent considérée comme un trait héréditaire, est en réalité fortement influencée par des facteurs tels que la qualité, l'alimentation, l'accès aux soins de santé et beaucoup d'autres choses. Donc, I can go on, bakerekana yuko exemple abajankazi ngene bajya ko ari barebare kuruta abapeasant mu Budagi n'abantu bo muri nord muri Buraya ku ibintu nk'ivyo iyo alimentation yagenda ituma abantu bahinduka. Bakerekana une observation tentative des caractères physiques au sein de la production Maasai révèle d'une diversité morphologique. Muri evidence morphologique, muri iyo nyene evidence morphologique twaraberetse yuko amakaraktere baje bapima muri twege uyasanga henshi nk'anye mu Bamasayi ushobora kubona abantu basa n'abahutu n'abatutsi mwita abahutu n'abatutsi au niveau morphologique ngaba ariko ntibagabuwe. Muri ba Ethiopiens abaoromo ngaba babonye harasa amazuru manini n'amato ntibagabuwe mu bwoko. Ugiye ukabandanya mu bantuze mu Bashinwa ngabo bafite amazuru manini n'amato, mu Bahindi ngabo bafite amazuru manini n'amato, ngabo mu ntuze mu Mayitina mwamwe indani mu Basomaliya amwe indani mu Basomaliya hari abantu bafite amazuru manini n'amato ariko ntibagabuwe. Ugiye mu bazungu ngabo bafite amazuru manini n'amato ariko ntibagabuwe muri ibyo. Donc you can go on and go on and go on. Ariko rero is very unfair. Scientifically is proven yuko fact is dukoresha twita abahutu n'abatutsi atariyo kandi ari ama-ideology. In conclusion nuko dutegerezwa guheba ayo mazina. Rero tuca tuja the next one turabe rero ingene twobihagarika. Ikintu dutegerezwa kumenya kugira ngo hagarare ibi bintu nuko tugira ibintu bikurikira. Ubu rero tugiye mu solution. La première solution ni la solution académique pour effacer de nos sociétés les mots Tutsi doivent disparaître. Ikintu gikomeye comme le colonisateur a fabriqué des ethnies à travers le système éducatif de l'époque, il est temps de déconstruire ces catégories à travers le système éducatif burundo-rwandais en enseignant aux enfants que ces termes ne représentent pas des identités distinctes, mais des anciennes divisions sociales aujourd'hui dépassées et n'ayant plus une place dans leur vie. Nous voyons que solution iteza kuba académique, nous kuvuga dusubire ku ishuri kujya babigishe mu ishuri, dusubire mu ishuri tureme une nouvelle génération, kujya baremye generation yatumaze reka tureme generation yo twunga yo kwiyunga. Ni kuvuga yuko ngaha anye la solution nuko twigisha abana yuko ayo mazina atari amazina y'amoko ko yari amazina yakoresha mu bwami ko ari dépassé. Iyo ni solution ya mbere. Kandi ibindi kitabo kirigisha neza ingene vyosigurwa ingene vyo kwigishwa. Iyindi solution ni solution législative pour effacer de nos sociétés ces mots qui nous tuent. Ni kuvuga yuko tuteza kugira icambere la déconstitutionnalisation de ces mots.
la désinstitutionnalisation de ces mots, la criminalisation de ces mots. Donc vous voyez qu'extrait de ces vocabulaires obsolètes et de nos textes fondamentaux, affirmant ainsi qu'ils ne seraient constitués des composantes légitimes de notre identité nationale. Et purger l'administration publique, le système éducatif et les registres officiels de ces mentions toxiques, effaçant leurs traces de la machinerie étatique. Nous comment criminaliser, réprimer pénalement leurs usages sur quelque aspect que ce soit. Tukabwira les Nations Unies ko amazina atwishe, tukayakurayo agagenda. Ibi birakenewe cyane yuko bitegerezwa gukorwa kandi bikavamwa. Aha rero niho hagoreye, hariho hagoreye kumva. I have to be careful speaking about how it can happen, but I'm driven by positive. Please don't make me, I'm not a politician. No. Donc kugira ngo amazina aveho ava muri constitution nkuko nabisiguye kenshi, akaca ava mu bitabo byose twerekana ko kwari kwihenda. Abana baca bavyumva, ntushobora kugenda kubabwira ubigishe ngo habaye genocide against Hutu mu Burundi 1972 ugaca ubigisha arafu yuko abahutu bataba. Habaye genocide against les Tutsi au Rwanda ugaca ubigisha ko badataba. Aha rero is négation. Nasubiyemo négation. Harabaye genocide mu Burundi muri 1972 irazwi, byaranditswe birazwi. That's for sure. Yarabayeho. Donc I accept it. Harabaye genocide mu Rwanda 1994. Harabaye genocide. We have to accept it. Nivyo, these are facts. We have to celebrate our people. The genocide is harabaye. But if we have to accept yuko tubigisha abana, we have to rename those genocide, those names. Simvuze yuko uzita yuko hatabaye genocide. Ahubwo tuvuga ati habaye genocide yica abantu babita ko ari abatutsi cyangwa babita ko ari abahutu kandi atabahutu babaho kandi atabatutsi babaho. Donc ici négation. Nukugira ngo duformire turabe ingene dusevinga abana bacu. Oh my goodness. I think that's what we want, I guess. Donc ibi biragoye kubwira abapolitisi. Biragoye. I don't know who am I speaking to. Jenny very competence is the future. I'm speaking to the future. I guess so. Kukurumba, if Kuko they know what they are doing. I guess they know what they are doing. I don't think I'm kondumu intelligent kubaruta. I don't think so. No. Donc nukuga yuko, we have to celebrate those people. We have to acknowledge they are dead. These are people that we love so much. N'abantu dukunda. Donc tubavuge, tuba celebrating, tubavuge, twibuke umunsi bicwa, tuba respect as much as we can. Ariko kubera tugiye kwigisha abana bacu yuko aya mazina atariyo tuyakure hagati yabo kugira ngo tureme abantu benshi, habe inclusion in the future, democratic inclusion. Ntuje kugwana ngo urondere ibyo urondera, ahubwo ube free kugira ngo kuko we have to reach. I dream about reaching where those names does not exist. Then democracy will happen for everybody. Then peace will happen for everybody. That's what I think. Ariko amazina kiriho achavyura ama ideology. I don't know if you are getting me where we ngene bishize. Ariko utangiye kubigisha uvuga ati habaye aya mazina uko onye biragoye uko bibavamwe. Bava kwishura bavuga ati yes, batwigishije ko aya mazina atariho, ariko turiko turacelebratinga yuko abantu bapfuye bitwa uko. Donc ivyo rero kuko bigishe ko byaba mu makoloni muri Republika abantu ko barapfuye, uteza kubigisha ko abantu babitaba ataribo, bari abanyarwanda ntibari abatutsi, bari abarundi ntibari abahutu. Ibyo byofasha kandi ndavyumva igituma vyitwa yuko ari genocide contre les Tutsi, ari genocide contre les Hutu. Ivyo birumvika kubera nk'ubu Kayibanda yagumije ayo mategeko muri karanga muntu, then ayo mazina yaba expanded au niveau légal, ariko au niveau logique, au niveau académique abo bantu ntibabaho kubera deja Nations Unies yasaba ko iryo tegeko rivaho, itegeko rya segregation riteza kuvaho 1960. Kayibanda arabigumiza, Habyarimana arabigumiza. Donc segregation micombero bose bazana matric n'abagazi bazwi n'abakoresha ama N n'ibiki
bagumiza ayo mazina. No kuvuga yuko mu bisanzwe we are trapped au niveau la loi internationale is trapping us kwemera ayo mazina ama attribution. Ariko number one day to another, I'm talking to the future. I don't think they can hold on this one. But in the future, you abana ndiko nasigurira hageze aho mwanka ya mazina mutegeza kwibuka abantu bapfuye kuko ni bane wacu bishwe bukabibuka muraba ariko mwovyita yuko bayishwe bitwa ko ari abahutu kandi atari abahutu, ko bishwe ko bitwara abatutsi kandi atari abatutsi, kandi yari ibibazo kuko kugira umututsi abeho narabasiguriye ifo ko bafise abari muri monarchie, kugira ngo umutu abeho ifo ko abari muri monarchie. Donc ivyo is up to the debate kuko is very serious. Ni mwege muteza kwimvira ingene bimera ingene bigira is a debate, is not refusing anything. I have the obligation you to bring the debate on you, not on me. I'm not saying anything, but since you are looking at the solution kugira ngo umuntu ashobore kwigisha amazina ko atariho, aho hashobora kuba obstacle. Ikindi cya gatatu cya solution nababwiye yuko hategerezwa kuba amategeko yerekana yuko muri constitution bivamwo, uko nababwiye muri constitution mu Rwanda biriho, nta kuri preambule uko nababwiye biraboneka ko berekana yuko harimwo ubwoko. Muri constitution mu Burundi berekana ko harimo ubwoko, ariko biri confused ngene babisigura. Il faut yuko bivamwo bagashobora gusigurira abana yuko it was an historic era kugira ngo dushobore gukrea amahoro. Murakoze cyane, ni musharing ikiganiro, nzobandanya mvuga ama solution neho nogeze uno munsi. Please ni musharing, ni mu debate, ni mundungikire, ni mugura iki gitabo mu kingaha mubona utututse mensonge qui tue. Mwumve amasolution arimwo yotwunga, mube intellectuel mu debate, mushiremo ama feeling, just bring ideas. What I think about it, it might not be 100%. Na Biblia ni wae 100%. Come on. Ni mugira ma debate, we sharing, we open ourselves to look at this subject, especially our Christians. You are in trouble. Millions of people are dying and have died in your hands. No, sure, you cannot both follow Christ and people die. It's impossible. So, c'est obligation. Chana wakuze. Usenga plus de 50. Par exemple, je fais plus de 50. Nous voyons que nshize imyaka 70 ngiye kubaho. Isigaye gura ngira imyaka 90. Comme nagize experience n'umukama. Personnel I cannot explain it. Bicaye ibintu religieux. So I believe him 100%. He exists. So bivuga. Ndonse yuko twobivuga. Nkwiza imyaka 40 isigaye gwiza n'amasaha ni presque 350 heures, 350,000 heures isigaje ko mbaho. Abanzi ko nahamagawe kuba umukristo, nzohamagawe kuva muri iyi je nibuka nzobabwira ingene nasabwe ko nzoza ndandika ibitabo. Iki n'igitabo mvuga intangaje, sinigeze nimvira kwandika ibitabo by'abahutu n'abatutsi, naguma nandika ibitabo bya economy bya panafricanism, ariko ntangwe kurota ibintu birebire. Oh my goodness, tuzobivuga is unbelievable. I don't believe is me. I know that the Lord want you guys to be united. Unbelievable. I can show you like this. Ariko umuntu yovyemera n'umuntu azumuka umukaba kuvugisha kiza kagura ati gira ibi ni jewe, then you will know that is him. Sishaka kubivanga please, kwa abantu batemera Imana umva cha bigora ko bavyemera cyangwa ati no wamupasira gukeneye mu amahera. I don't need your money, believe me. So ikintu gikeneye nuko muvyumva yuko umuntu afise imyaka asigaje amasaha 300 y'ukubaho gura kwize 90, kandi muri iyo masaha 300 ukuramo amasaha 8 y'ukuryama, asigaye amasaha ngahe kamo yumvira wose 50 ucyumvira kwica abantu. Then it's unbelievable. Kuko urumva namutemera Imana, that's now is big issue. Tuzovuga tubereke neza yuko uwemera Imana utemera Imana ukurikiza amategeko y'Imana. Imana yarinjiye amategeko y'isi, tuzobyereka mu bya droit de l'homme n'ibiki. So tuzobisigura. Please subscribe, mu sharing n'abandi, tuvugane comment, tuvugane neza, ntihagire uwihengamira ngo shaka guhembera kuri we ngundi ahengamire kuri we, ntaco bifasha. Dushobore guheza iki kibazo. You shall know the truth and the truth will make you free.